Nhabwa icubahiro ndabaramukije mwese mw'izina rya Yesu Kristo. Ndanezerewe ko uyu munsi Imana iduhaye akaryo keza kugira ngo dusangire amajambo y'Imana arimwo iki cigwa twise twaremanywe intumbero. Muri iki cigwa turaja kurabira hamwe ivyumviro bine nyamukuru. Icigwa ca mbere kikaba ari iki: Imana yaturemeye kubana nayo mu bucuti bw'urukundo. Icigwa ca kabiri: Imana idufitiye intumbero. Icigwa ca gatatu: Imana yaturemye ngo tube mw'idegemvyo. Icigwa ca kane arico kirimwo ikibazo. Icigwa kiba kiti: mbega tubayeho dukurikije umugambi wa mbere w'Imana? Ivyo vy'ibiro vyose bifatiye ku ntumbero y'iki cigwa, ariyo intumbero ya mbere y'Imana. Intumbero ya mbere y'Imana kuri twebwe ni uko twobana nayo ibihe bidashira, ubumwe n'ubucuti atagatosi, ata ngorane, ata mibabaro, ata magorwa canke ingwara. Yateguye ko dushobora kubaho ata gucanamwo, ata kwankana, ata kugandara canke kutamenya igituma turiho. Twaremewe ubuzima bwuzuye busagutse mu munezero n'amahoro, mu migenderanire n'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Icigwa ca mbere: Imana yaturemeye kuba nayo mu bucuti bw'urukundo. Dusomye Itanguriro igice ca 15, Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri rya tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Imana yaturemye ngo tubane nayo mw'itongo rya Edeni. Yaremye abantu kugira ngo umuntu wese abeho afitaniye ubucuti bukomeye n'umuremyi w'isi n'ijuru. Mw'itongo rya Edeni, umugore n'umugabo babana mu bumwe n'Imana, nayo yari ibakikije urukundo rwayo. Turabe imirongo itwereka urukundo Imana idufitiye. Somye Yesaya igice ca 54 ku murongo wa 10, ahatubwira hati: kuko imisozi izovaho n'uturambi tuzokugwaho, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeraniye ntirizokugwaho, nijoraho ntugirira ikigongwe nabivuze. Imana ihabwa icubahiro. Dusomye Zefaniya igice ca 3 ku murongo wa 17, Uhoraho Imana yawe ari hagati muri wewe n'umuhizi ashobora gukiza, azokunezererwa n'akanyamuneza, akwekere mu rukundo rwiwe, azokunezerwa avuza impundu. Hano rero umuntu wese yagenewe ibintu bine bikurikira: ica mbere, gukunda Imana no gukundwa nayo; ica kabiri, gukunda abandi bantu no gukundwa nabo; ica gatatu, gushitsa ibikorwa n'intumbero Imana yamuremeye; ica kane, kubaho ubuzima butagira kumaramara no kuyagiriza. Mu cigwa ca kabiri, Imana idufitiye intumbero. Nkuko twasomye Itanguriro 15, reka tube twasome. Atubwira ngo Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri rya tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Hano mw'Itanguriro igice ca 2 ku murongo wa 5 tubona ko Imana yari yateguye igikorwa n'intumbero kuri Adamu. Yahamagariwe kurima no kurinda itongo. Imana yahaye Adamu ivyo ajejwe n'ubukuru bwo kwitwararika ko itongo ririnzwe. Muri Bibiliya dusangamwo uturorero twinshi tw'ibikorwa Imana yashinze abantu bamwe. Bibiliya yigisha neza ko Imana ifise intumbero kanaka ku buzima bw'umuntu wese. Imana ihabwa icubahiro. Hano rero mu ciyumviro ca gatatu, Imana yaturemye ngo tube mu bwidegemvyo. Itanguriro igice ca 25, kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bompi bagenda amenya, ariko ntivyabatera isoni. Imana ihabwa icubahiro. Uyu murongo uratwereka ko abantu bataremewe kubaho bakogwa n'isoni canke ngo bacigwe kw'iteka. Mu ntango nta gukandamizwa canke gutwazwa ituntu vyari mw'isi, nta guterwa isoni n'ivyo abantu bakora, nta n'ugukomereka migenderanire vyariho, nta kunanirwa canke kugwanywa vyariho,
mu biremwa vy'Imana vyose hari kwidegemvya no kugwira. Iyo niyo yari intumbero y'Imana kuri twebwe. Iyo ntumbero yerekana mu buryo butandukanye. Ubwa mbere, urukundo rudahagaze ku bintu, ubuzima, gukomera, ubukuru, ubucuti n'Imana, umunezero, intumbero y'ubuzima, agaciro, umuco, amahoro, umutekano, no kuba inziramugayo. Noneho mu ciyumviro ca kane harimo ca kibazo kuvuga ngo mbega tubayeho dukurikije umugambi wa mbere w'Imana. Haba turavye neza ubuzima bwacu n'isi dukikije, tubona isi yabaye nabi, itagihuye n'umugambi wa mbere w'Imana, ku nzego zose, ari ku muntu, ari ku muryango, ari ku gacimiri, ari ku gihugu, ari mu makungu. Tubona urupfu, ubwicanyi, intambara, ibizira bitovurwa, huzuye ibibi, kutitaho ibintu n'umubabaro. Ubuzima bwa benshi bwuzuye agahinda, ibibazo, kumva hari ibibuze n'ubwoba. Tuvugishije ukuri, twokwemera ko hari ibitagenda neza mu buzima bwacu, aho tubaye, mu mico yacu, no mw'isi yacu. Benshi muri twebwe baremera ko mu bice vyinshi vy'ubuzima bwacu twugaraniwe kandi tubohewe muri kahise kacu. Mu bwoba no mu vyo ducamwo, ingorane irihe? Umugambi wa mbere w'Imana wabaye iki? Mu gihe twaba turabira hamwe ivyerekeye umugambi w'Imana, twibaza ku kibazo kiba kiti mbega tubayeho dukurikije umugambi wa mbere w'Imana. Hari ikindi kibazo hano rero gica kivyuka kitubaza kiti ni iki kitubuza kubaho mu mugambi wa mbere w'Imana? Inyishu iroroshe cane. Ikitubuza kubaho umugambi wa mbere w'Imana nuko ari ibintu vyagenze nabi. So Itanguriro igice ca gatatu ku wa mbere cumi na gatatu turabona ingene ibintu vyatanguye kumera nabi ku bantu. Ica mbere tubona nuko Adamu yagaranije Imana. Kubera kutumvira kwiwe, yataye uburenganzira bwo kubaho umugambi wa mbere w'Imana yamuteguriye kuva akibaho. Ivyo vyazanye akaga atari kuri Adamu ubwiwe gusa, ariko no ku muntu wese wo mu rungano rwose uzomukurikira. Usubira w'igice ca cumi na kabiri havuga ati none rero ko bimeze bityo, nubwo icaha cazanye mw'isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icaha, niko urupfu rushika ku bantu bose, uko bose bakoze ivyaha. Abaroma gatatu wa kabiri atubereka ko kubera icaha ca Adamu, umwe wese muri twebwe yatorangiye imiterere nimero y'icaha. Inkurikizi ni ubuzima burangwa n'icaha, hamwe no kubaho mu buryo budahuye n'umugambi wa mbere w'Imana. Bimwe muri vyo tubona ni ubwibone, urwanko, kugumuka, kwifuza, ivyifuzo vyo kwikunda, guhemuka, kubesha, urupfu, akagagazo, ubugabaniji, ikinyoma, ubwicanyi, hamwe n'ibindi bene ivyo. Ku vyaremwe, ku bafise imico bazungu biragoye gutahura isano iri hagati y'abantu n'ibindi biremwa. Ukuri nuko igihe Adamu yakora icaha, umuvumo ntiwaje ku kiremwa muntu gusa, ariko washitse no ku bindi vyaremwe vyose. Sura Abaroma umunani icenda gushika ku mirongo na gatanu, kuko ivyaremwe vyose vyitezwe guhishurwa kw'abana b'Imana bigohamiye cane. Kuko ivyaremwe vyagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi sivyo vyavyigomeye, ariko vyagizwe n'iyageze ko biganzwa bityo, kugira ngo vyizigire ko navyo bizocungurwa, kugira ntibibe ibija vyo kubora, bizohabwa ukwidegemvya bifatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. Kuko tuzi ko ivyaremwe vyose binihira hamwe, bikarambukirwa hamwe kugeza n'ubu Imana ihabwa icubahiro. Hano rero turabona itanguriro ridondora inkurikizi z'icaha. Ubwa mbere ni ugutandukana n'Imana, ya kabiri ni ugutakaza ububasha kuri Satani, ubwa gatatu ni ukubura insobanuro n'intumbero mu buzima,
ca kane gucika kw'imigenderanire, ca gatanu imibabaro n'amagorwa, ca gatandatu gutakaza ubuzima buhimbaye n'amagara meza. Mpereye ku ca mbere kigiye gutandukana n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ko twese twatandukanye n'Imana. Twese turatandukanye n'Imana dukurikije nk'uko Yesaya igice cya 42 abivuga, ibyaha byacu biratandukanya n'Imana. Ibyaha byacu bitandukanye n'Imana. Ibyo twakoze bitegerezwa guhamwa, kandi inkurikizi yavyo ni urupfu. Urupfu rufise ishusho nyinshi: urupfu rw'umubiri, rw'ubucuti tuba dufitaniye, n'urupfu rw'impwemu. Ariko rero ni gutandukanya n'ubuzima bw'Imana bubonekera guca dufitaniye nayo. Tangure gatatu avuga ngo ico catumye Uhoraho Imana mukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemwo. Bibiliya itubwira ko imbere y'Imana hari umunezero wuzuye. Ibyaha byacu biradutandukanya n'umunezero ni uko kubana n'uko kubana n'Imana. Kabiri, gutakaza ububasha muri Satani. Adamu yararemwe ngo aganze isi. Itanguriro 1:8 atwereka ko Adamu yararemwe ngo aganze isi. Yaremwe mw'ishusho y'Imana kandi yahawe ububasha kurya Imana yaremye byose. Ico gihe Satani yari munsi y'ububasha bwa Adamu. Ariko Satani yumvishije Adamu ko bafatanya kugaragariza Imana, avyemeye yishize munsi y'ububasha bwa Satani. Muri ivyo Adamu ahaye Satani imfunguruzo z'ububasha ku bantu bose no kw'isi. Zaburi 8:6 ngo umuntu niki aho umwibuka, canke umwana w'umuntu aho umugendera. Harasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo. Wamuhaye kuganza ibikorwa vy'amaboko yawe. Wamuhaye gutwara ibintu byose ubishira munsi y'ibirenge vyiwe. Yohana 2:31 avuga ati none ubu iyi si iciriwe kw'iteka, none ubu umutware w'iyisi agira ahindikwe hanze. Gatatu, kubura insobanuro n'intumbero mu buzima. Twabonye ibiteguro kabiri ko Adamu yahawe igikorwa n'Imana co kwizigama isi. Ariko kubera icaha, ubuzima bwa Adamu bwataye insobanuro n'intumbero. Ni umukungugu kandi azosubira mu mukungugu. Yashitsweko n'umuvumo ugukora akaruha. Nkuko dusoma iteguro 6:9 avuga ngo kwirigwa urabira akuya niko kuzoguhesha ivyo kurya uzorinda usubira mu ivu. Uko ariryo wakuwemwo uri umukungugu kandi umukungugu niwo uzosubiramo. Kane, gucika ku migenderanire. Umugambi wa mbere w'Imana ku migenderanire yacu n'abandi wari uko baba bamwe mu ngingo zikomeye mu kubaho kwacu. Aho kuba gutyo, amacakubiri yabaye hagati y'abagabo n'abagore, abagabo n'abagore bapfa kuganza maze bagaterana amajambo. Imigenderanire hagati y'abavukana irangwa no gutongana no gukebana. Itanguriro 2:2 avuga ngo uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku vya ca giti ndarya. Itanguriro 8:8 avuga ngo Kayini abarabe murumuna we ati ngo dusohoke tuje mu gahinga. Maze bari mu gahinga, Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica. Gatanu, imibabaro n'amagorwa. Itanguriro 3:8 avuga ngo bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ku kagoroba. Umuntu n'uwo mugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo. Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe? Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mw'itongo ndatinya, kuko ndi gusa n'inyegeza. Mw'itanguriro 3:6-18 tubona umubabaro utangura. Umubabaro utangura kuba ikigize ubuzima n'imibano. Ibise ubutame bwo gukora intambara yo kubaho ntivyari bitekanijwe umugambi wa mbere w'Imana. Gatandatu, ku vyerekeye gutakaza ubuzima buhimbaye n'amagara meza.
ubwami bw'Imana burangwa n'ubuzima n'amagara meza. Ingwara n'urupfu bifise inkomoko mu bwami bwa Satani. Igice ca kane c'igitabo c'Itanguriro cuzuyemwo ivy'urupfu n'ubwicanyi, bikaba ari muri kizizi caha. Siko ibintu vyari bikwiye kuba, siwo wari umugambi w'Imana ku buzima, ko ubuzima bwuzura imibabaro, kuvunika umutima, imyitwariko, ingwara n'urupfu. Nk'akarorero, dushobora kwibaza ko umugambi w'Imana ku kuvyara wari umunezero ukwiye, ariko kubera icaha vyaranzwe n'umubabaro, hatavuzwe abagore benshi bapfuye bariko bavyara. Itanguriro gatatu na gatandatu atubwira ngo, kandi abarira uwo mugore ati, nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokamuvyara ubabara, uzokamuvyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota, nawe azokuganza. Itanguriro igice ca 18 ngo, nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati, ingo dusohoke tuje mu gahinga. Maze ari mu gahinga, Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica. Twebwe n'abakristo duhamagarirwa kugaruka ku ntumbero Imana yaturemanye. Twaba turabira hamwe kino cigwa kitubwira ko twaremanywe intumbero. Twaba dushaka rero kugira ngo twibutse abakristo zina muntu wese ko atabayeho gihamana, ariko aremanywe intumbero. Muri kino cigwa rero twaremanye intumbero, turiko turabira hamwe ivyumviro bibiri bihambaye. Icumviro ca mbere nyamukuru kivuga ngo intumbero ya mbere y'Imana, ubu twabonye uko intumbero y'Imana imeze n'ibiyigize, ariko kandi twacitorera hamwe n'ikibazo gihambaye kitubaza kiti, niki kitubuza kubaho umugambi wa mbere w'Imana. Uko twabiciye hirya no hino tukabona ibitubuza kuba mu mugambi w'Imana wa mbere. Rero turahamagarigwa kugaruka ku ntumbero Imana yaturemanye, kuko Imana kurema umuntu yamuremeye intumbero. We rero mu Kristo nugaruke ku ntumbero y'Imana, turabire hamwe intumbero y'Imana, kandi dushobore kunesha ibi vyose bitubuza kubaho umugambi wa mbere w'Imana. Icigwa kizobandanya, tuzokomeze kutwereka ko mushaka tubandanya, hanyuma duce tubandanya. Imana ibahezagire.